Isanganya ridasanzwe aho ubona neza yuko abantu benshi bajumarariwe ndetse benshi bababaye cyane, abenshi buzuye agahinda n'umubabaro mwinshi cyane. Isanganya rihejeje kuba atanu minota myinshi irahera nkuko muri ko murabibona kuri kano ka video, mu mwanya mutonya cyane niho kwibarabara rya Dorsale, abantu benshi bazi nko mu Kinama kujya Dorsale kw'ikaburimbo hagati y'ibarabara rya mbere n'ibarabara rya Kinama, aho yaje kubera isanganya rikomeye cyane nkuko muri ko murabibona kuri ako ka video. Abaganga benshi basanzwe badandariza ku mafarumasi asanzwe ari ngaho mu barabara, aho baciye bihuta cyane kugira ngo uko biri kose bashobore gufasha aba bantu bagize isanganya. Iri sanganya n'umumama yari mu ibarabara, ariko rero akaba atashoboye kugirirwa amahirwe yo gusubira ku muhanda cyangwa gushika iyo agiye amahoro, kubera ko hari umumotari murabibona kuri ako ka video, urabona yuko yababaye cyane mu maso, ijisho ryaturumbuka, amaraso yataye ubwenge, urabona yuko agenda agaruka aba n'isinzi, ndetse muri ko murabona neza yuko wa mama abantu bamuteruye bamujanye nta muntu yomufasha none. Abantu benshi rero bakaba bashengereye isanganya rihejeje kuba muri komine muri zone ya Kinama, neza na neza hagati ya Cibitoki na Kinama. Imoto yari kiraza ku muvuduko mwinshi cyane nkuko mama mumva yariko arabitwiganirira, niho umumotari yaja guhunga ikimodoka bitwa Scania, niko guca ahitana uwo mama aca kubita agatebetebe, yikubita ku mudogo wari uparikinze imbere yaho, wa mumotari aca musangaho aramucinyura. Umumama akaba yashoboye kubabara mu mutwe, akaba yashoboye kubabara ukuboko, urabona neza yuko igipfa ryose ryavunitse, inyama zose ziri hejuru, ukuboko kose kuri hejuru, ndetse mama ataruzosubira gusubirana ukuboko kwiwe nkuko turiko turavyiganirwa n'aba bantu. Ubona neza yuko isanganya ukuntu ryagenze bagiye barabikurikiranira hafi. Uyu mama ntitwashoboye kumenya amazina yiwe cyangwa tumenye uwo ari we, kubera ko twahashitse dusanga abaganga bariko baramwitaho kugira ngo bashobore kwegeranya inyama ndetse mumufashe gushikane kwa muganga. Umumotari nawe nyene akaba yashoboye kubabara cyane mu maso, ku maguru. Ntitwashimye kubikamera kubera ko tubishyize kuri YouTube, hari ibihano baca badufatira iyo babonye amaraso, ariko nkuko muri ko murabibona, murabona neza yuko ari isanganya ridasanzwe kubera muri kino kibanza kujya Dorsale. Abantu basanzwe bamenyereye mu Kinama, ndibaza muca mubona neza yuko turi mu Kinama neza na neza kujya Dorsale, haruguru ya Biso na Biso basanzwe bahamenyereye. Urabona ahabereye isanganya, amaraso hasi, abantu benshi barashengereye, abamotari ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero ntitwashoboye kumenya uyu mama uwo ari we cyangwa tumenye ibiza gukurikira yaho. Sasa ule mama mwanaumia alikuwa kumoto au alimupitua tu, yuko uyu mama aza kuronka ubukiriro bwiza. Ko biri kose ntitwashoboye kuronka isura yiwe ngo tumwerekane mu maso kugira ngo bene umuryango wiwe bashobore kumusanga cyangwa bashobore kumenya aho bashobora gutorera umuntu wabo, ariko uko biri kose inkuru mbi ntiyoberana. About Media TV turi ngaho kugira ngo
Uyu niwe mushoferi. Niwe mushoferi. Jesus Christ. Mufatire hasi. None nta muntu yomufasha none. Ewe ni mumufashe umuntu none. None uriya ni igufa ryamenetse. Jesus Christ. Amujya mu mama nawe ba ukuboko kuvuye ko bigenze gute. Nuwe yarahetse. Niwe yarahetse na motari. Woni jabo de karariwa kubise kuko kuboko kwa fyonyotse. Wonye kuntu kujya kuboko kumeze. Ubona kwikubise kw'imoto karika. Ukuboko kwa fyonyotse. Bagize ubwoba. Jesus. Kandi waruhagaze. Mumufashe sha. Jesus Christ. Ego. Gari gani? Sababu mimi niko leka pale, niko shoferi ndio. Uko shoferi? Huyu amekwepa, mtale naye anaona nyuma yake. Palikuwa tuoneshe palikuwa wapi? Attention asiugonge na wewe. Kabisa amefikiria hivi. Sasa ule mama mwanaumia. Alikuwa kumoto au alimupitua tu? Alikuwa kumoto, wote walikuwa kumoto. Pale tu kila mtu kila umoja iko na siku yake ya kufa. Ya Rabbi. Wote walikuwa kumoto wote wawili. Unasikia gari ipanda. Unasikia vizuri? Ya duga. Bose baduga. Très bien. Sasa wewe fuatilia gari hapo.